Ikigo ndangakaranga n'imibano citiriwe Yozefu Mweranda co mu Giheta ni ikigo ca Furaya bene Yozefu cagiyeho kugira ngo gifashe urwaruka mu kwikebuka mu bijanye n'imibereho y'abarundi mu gukurikiza imico n'akaranga vya kera. Ico kigo catanguye mu mwaka wa 2013 abacitura bakaba bari mu mico itandukanye. Furaya Rusiyano Ndayizeye ajejwe ico kigo ndangakaranga n'imibano citiriwe Yozefu aratwiganira uko ico kigo catanguye, abo cakira abaribo, ukungene gitunganijwe n'akamaro ico kigo gifitiye urwaruka. Nitwa Furera Rusiyano Ndayizeye, asanzwe ari mu muryango w'abafurera bene Yozefu, akaba ajejwe iki kigo c'urwaruka c'imibano n'akaranga co mu Giheta. Iki kigo nkuko nari ndabivuze ni c'imibano n'akaranga, ariko mu Gifaransa tukunda kucita Centre Socio-Culturel Saint-Joseph de Giheta. Muca mwumva rero twashitseko Saint-Joseph ko ari ikigo c'urwaruka ariko cegukira umuryango w'abafurera bene Yozefu gisanzwe gifasha urwaruka ruri mu micungararo. Iki kigo kirafasha urwaruka ruri muri iyi micungararo mu bintu bitari bike, ndaza kubivuga mu mice itandukanye. Icambere nababwira yuko iki kigo c'urwaruka citiriwe Yozefu Mweranda catanguye mu bihumbi 2013. Muca mwumva ko kiriko kiramara imyaka 9 gitanguye. Urwaruka rero twagiye turagikira n'urwaruka ruri mu mice novuga ibiri itandukanye. Urwaruka ruba rutagize amahirwe yo kubandanya amashuri hamwe n'urwaruka rwashoboye kuyaheza. Mu ntumbero rero iki kigo catanguriyemwo no kugira ngo gifashe urwaruka mu kwikebuka mu bijanye n'imibereho y'abarundi mu gukurikiza imico kama n'akaranga vya kera. Nico gituma iki kigo mu gutangura catanguye citwa ikigo c'akaranga gusa, imibano kitariko. Duce rero twari twihayihangira kugira ngo abana tubarerere mu ndero kirundi, mu ndero kivyeyi, mu ndero basokuru batureresheje kugira ngo bagaruke ku ndero haziko. Naho rero urwaruka ruca ruronka inyigisho rwaronka inyigisho zitari nke zijanye no kubaho, zijanye no kugarukira indero, mbere tukaza turanabacisha ko uduhano duke kugira ngo bashobore kuza baragaruka ku ndero y'ikirundi. Akaroro notanga ni nko umwana aje yambaye atikwije, icambere na mbere ntashobora kuza gutegura muri iki kigo, eka mbere no kwishuri ntashobora arashobora gukurikiranwa naho yoba vyambaye dimanche. Turashobora kubivuga kwishuri, uyu mwana bakaza baradufasha kumuha indero. Akamaro ka mbere rero ni ico co guha indero urwaruka. Akamaro ka kabiri nuko urwaruka ruba rushoboye kuba rwiyandikishije hano, ihambavu y'izo nyigisho turufasha mu kwisununura, kuko namba turiko turagwigisha iyo mibereho kugira indero. Hariho rero n'ikindi gihe usanga badutumira tukaza kuryosha imanza nk'iz'ubugeni, izindi manza ziba zateguwe, bakaheza bakaduha akaganuke. Urwaruka rero rukaharonkera akarusho, rugashobora gutaha rutahanye akantu bivanye n'ico tuba twaronse. Ako n'akamaro ka kabiri. Akamaro ka gatatu iki kigo gifatiye urwaruka, murabona naho bitakunze neza ko twisuganya, twari dufise intumbero yuko dushiraho ibitabo vyo gusoma kugira ngo urwaruka ruba ruri nko ku mashuri rushobore kuduza ubwenge, na cane cane tuba turiko turarufasha rukashobora kubaza ivyo rutoba rwarumvise kw'ishuri tukarusigurira, mbere tukarutiza n'ibitabo rugashobora kwisomera. Murabona ko hari udutabo dukeyi tw'igifaransa tworoshe n'ibiharuro vyoroshe, umwana dushobora kumufasha agashobora kuza arabisoma akabitegera,
mbere twari twihaye ihangiro yuko umwana haheze amezi 3 aduha icegeranyo c'ivyo aba yarashitseko, naho iryo hangiro tutarashobora kurishikako neza. Nako kamaro rero iki kigo gifitiye urwaruka mu majambo makeyi. Iki kigo rero cagira urwaruka novuga kuva ku rwaruka rutanguye kumenya ubwenge, bakunda kuvuga ngo rutanguye maternelle. Nibaza ko mwabonye hariho abana baba bakiri bato, abavyeyi bifuza yuko boza kurererwa hano bakaza bazanywe na bakuru babo kugira baze barimenyereza. Hama rero abandi dushobora kwakira hambavu y'urwaruka, mvuze urwaruka muca mwumva ko ari kuva kuri iyo myaka y'utanguye maternelle kubandanya mu myaka y'urwaruka. Benshi bakunda kuvuga ngo no gushika kuri 40, hariho abavuga 18, bivana n'intumbero bwabo. Amategeko muraze ko bavuga ngo 35. Ni kuvuga rero abo bose barahawe ikazi yo gushobora kuza muri iki kigo. Ariko hambavu y'urwaruka hariyo rero n'uwundi muce dushobora kwakira, nk'uko mu bivuze ntitwakira urwaruka gusa, turakira n'abavyeyi b'abana baba bavyifuza. Turafise rero abo twita abamama, abavyeyi b'abana aribo rero nk'abo usanga baba barakuriye mu vy'akaranga, batubwira ati naho turiko turakura ntitwataye ivy'akaranga, none murashobora kudufasha. Rero turashobora kubakira bagashobora nabo nyene kuza. Iyo ntumbero rero twayitanguye mu mwaka uheze si kera cane, aho mbere twaciye twugurura rero n'ishami nk'uko nari nabibabwiye, ishami ry'imibano twita ikigo cacu Centre Socio-Culturel, ikigo c'akaranga n'imibano. Rero twaciye twugura rero amarembo dushobora kwakira n'abo bamama, kuko twari twuguruye n'irindi shami ryo kwiteza imbere mu bana cane cane baba bahejeje amashuri, aribo twaciye dushira muri koperative twise Koperative Ami des Jeunes. Mu majambo avunaguye rero iki kigo kirashobora kwakira n'abandi atari urwaruka cane cane, tugashira imbere ariko abavyeyi b'abana tuba dufise tuba twakujije ngaha anya. Hama bakatubwira yuko ari abantu baba baje kwiyandikisha, baba bafise ico bakuze berekana, baba bakuze bakuriye mu vy'akaranga. Mwabonye nico gituma mwabonye abamama dufise bakunda no kudufasha gukora udukoresho tw'ikirundi, mbere hamwe no kuducuraranga. Mwaramenga tuvukana mu Burundi, mwabajama kwibamba Jagiteke puti mundu zikasasira mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mwaramenga mwabajama kwibanga Gukirabisha Shimirimana Jean Marie arongera kugaruka ko muri ico kigo, aratwiganira uko ico kigo gifasha mu ndero yo gwaruka, haba kuri uko gwaruka nyene mu kibano ndetse no mu gihugu. Jeni twa Shimirimana Jean Marie, akaba ari je ndongoye ugwaruka rukorera ngaha mu kigo
centre socio-culturelle yo mu Giheta. Icambere na mbere ndiko ndabiraba nka jewe kuva ndahashitse ndabona ko ugwaruka ubu rufise indero gubahana hama rurashobora kumenya kwifasha abavyeyi bakabona ko ruvuye mu kigo nyene kirera ugwaruka kubijanye n'indero uko bahora bifata bashitse muhiri wabo bakabona ko hari cyahindutse bakamenya no kurondera bakamenya kwirondera ku buryo bw'uko umuvyeyi avuga ati uyu mwana wanje ariko aza neza bo turavye iki kigo aho catanguriye hariho intambwe nini cyane kuko nk'ubu ugwaruka rumwe ruza ruzi kuziganya kazoza kuziganiza kazoza nk'amafaranga ruciye mu bintu byo gutamba rurashobora kuziganya rukagira caisse de solidarité yago inyigisho ugwaruka rufise rukura ngaha aha mwa kino kigo zishobora kuzogira ico zimariye igihugu icambere na mbere nk'ubu urashobora kubona umwana yari yarahevye amashuri nk'akarorero ariko amaze gushika ngaha tukamwinjizamwe gusubira kwishura kabishobora gasubira kwiga kugira ngo azabe Burundi bwiza mu gihugu cacu ntituba tuzi cazova mu mugurumva abandanije amashuri birafasha cyane yari yarayahevye urumva iyo ni inyigisho ya mbere mbona ishobora kumufasha kandi kazofasha n'igihugu iki kigo kimariye akamaro kanini abavyeyi barungika abana ngaha kubera icambere na mbere hari abavyeyi baba bari bafise abana b'ibigaba hama abana b'ibigaba bamaze gushika ngaha bakumva akamaro k'umuvyeyi icamaze hama bamaze gushika muhira bakabona ko umwana yahindutse yasubiye ku murongo nk'abandi bana. Kanyamuneza Mireye umwe mu gwaruka rukurikirana inyigisho muri ico kigo aratwiganira akamaro ico kigo gifitiye ugwaruka. Jewe nitwa Kanyamuneza Mireye hama nkaba nsanzwe nserukira urundi gwaruka rwo ngaha nkaba nserukira ugwaruka mu kugwigisha intambo ndetse no mu kurukirikirana mu kubankadra kuko murazi gutunga ugwaruka mu ngana si ibintu vyoroshe nihereye ko nka jewe ubwanje iki kigo kimfitiye akamaro kaniniya banza kuraba nari nahevye ishure jewe ubwanje nyene iki kigo carakoze uko gishoboye kiransubiza ku ishure ndagerageza kubandanya ishure rero nakamaro kanini cyane vyangiriye kandi niteze yuko n'abandi bari inyuma bibandanya bibagirira akamaro inyigisho zo ngaha ziramfasha cyane kandi zirafasha n'urundi gwaruka ndavye ingene twatanguye nkaraba naho tugeze ubu twatanguye mu 2013 twatanguye twiragira tukicura ariko ubu unye umwana wari we wese yarashoboye kwigira indero ngaha runtu indero nziza ndetse niyo tubonye umwana ariko aragorana turashoboye no kumutuma ko umuvyeyi hama uwo muvyeyi akaza tukamuhanurira hamwe n'umuvyeyi ako niko kamaro kaniniya n'abavyeyi barabishima cyane mu gihugu akamaro novuga yuko iki kigo gifitiye ugwaruka barakura bazi imico kama n'akaranga kuko kare twarumva ibigo ndangakaranga tukabifata nko kumengana ibintu bisanzwe nta na kimwe twari tuzi ku kintu c'akaranga ariko tumaze kubona aho tugeze ubu unye umwana uwo ari we wese arashobora kuvuga ati nta kindi gikorwa kicoza kindutira akaranga n'imico kama. Furera Luciano Ndayizeye arashima intambwe ico kigo kimaze gutera mu bijanye n'ivy'akaranga ndetse n'ibijanye no gukurikirana indero yo gwaruka ngo naho ibigoranye bitabuze ico kigo kirasihangiro cifuza gushika ko muri kazoza. Ico twishimira ikigo camaze muri iyi micungararo nuvuga ko cabaye ikigo muri iyi komine ca mbere catanguye gifise ivy'akaranga. Muri aka karere ntibari bamenyereye kugira imanza bagatamba nk'ubu ivy'ikirundi duharaye ni twebwe twatanguye kubitanguza muri komine ya Giheta
ariho rero iki kigo uca usanga ubu kizwi cyane muri iyi komine kuko urwaruka twagiye turarera rurafise icyo ruriko rurafasha abatari bake muri iyi komine bijanye n'ibyo byo kuryosha imanza. Ico ni kimwe. Icya kabiri, urwaruka dufise turabona yuko nuko biza birahindagurika. Turabona yuko nk'ubu ku ngingo twari twarihaye yuko hambavu yuko umwana tumufasha muri ivyo vy'indero, twari twarihaye ihangiro yuko umwana twakiriye ayobewe mu ishuri no ngaha muri kigo duca tumwirukana. Mugabo iyo ngingo yaratugoye gushira mu ngiro kubera yuko hariho ivyo twari twateguye kugira dufashe urwaruka, tutahavuye dushobora kuronka nababwiye ibijanye n'ivyo gusoma no kwisonunura mu bwenge. Ntituraronka ibitabo bikwiye kugira ngo duce dufasha tuze turafasha urwaruka. Ntituraronka mbere ico bita ba animateur baba barahejeje amashuri batari bake bo mu bisata bitandukanye bashaka kuza baradufasha gufasha urwaruka. Iryo hangiro ntiturarishikako, mugabo ni hangiro dufise ryo kubandanya dufasha urwaruka. Ico twishimira rero na mbere majambo avunaguye nuko muri aka karere twabonye yuko benshi baduhurumbira tukabafasha mu bintu bijanye no kuremesha ibintu by'imanza cyangwa ibindi bintu by'ibiteramo. Eka mbere tubunya turageze no ku rugero rwo kushobora kuyikorera amareresi magufi dushobora no guha abandi bagashobora kuyakorerako. Ko intambamye ziriho, icambere na mbere intambamye dufise nico kintu urwaruka uriko uraruha indero. Kumbere hari habemera kuja mu iforoma, hariho nabandi bagira bati iyo foroma ntayo dushobora. Intambamye rero dufise ndiko ndaraba aho twatanguriye hari abo byoba byaragoye, ugaca usanga rero dufashe umugambi wo kubakora muri iki kigo. Ugaca usanga rero uko iminsi izira haca niko haza bamwe baza baragabanuka abo twatanguranye. Ugaca usanga bamwe turabirukanye kumbure ku kutigenza neza byaranse. Hariho abo tugira turungika ati genda ni wigarura uzogaruka umaze ukwezi kumwe amezi abiri ubishimye akagaruka, ariko benshi baca batera bagenda. Niyo ntambamye rero ya mbere dufise yuko urwaruka turereye hano uko turiho iforoma atariko rutera ruyinjiramo. Intambamye ya kabiri ni ibijanye no gushobora gufasha urwaruka nk'urwaruka ruba ruriko ruriga cyangwa urwaruka ruba ruriko rwayahejeje. Turipfuza nk'urwaruka tuba dufise hano ko umwaka uheze nko mu buruhuko dushobora kuronsa nk'umwana ibikoresho bimwe mu dufaranga baba baragiye baraca. Niyo ntintambamye kuko nka bamwe tuba twirukanye hariho ababa baramaze kumenyera ati aba bari muri iki kigo. Hariho aho rero uca usanga baca babatumako mu manza, ugasanga bahora bahurumbira iki kigo bagiye kwibaza ngo abandi turacakorana, mugabo twaramaze kubarungika. Ugaca usanga rero na ca kigega twahora dufasha abajene kugira baze umwaka wohere baronka agakaye, ugaca usanga ntibakaronse umwaka uheze. Ikindi ca gatatu nuko tubura cyane ibikorwa cyane novuga bishobora guteza imbere urwaruka, les activités génératrices de revenus dushobora kurungika mu rwaruka kugira ngo rushobore nago nyene ruza rurironderera ivyo bijanye no kubura akazi. Dushobora kuza turaronsa urugwaruka bashobore kwigurira ibijanye n'ibikoresho canke n'imyambaro y'ishuri. Ikigo ndangakaranga n'imibano citiriwe Joseph Mweranda co mu Giheta ni ikigo ca mbere c'urwaruka catangwe kuba muri komine ya Giheta, kikaba gushika ubu arico ca mbere gishobora kuremesha ibiteramo canke imisi mikuru itandukanye muri iyo komine. Ubu bakaba baja kuryosha ibirori no ku rwego rw'intara. Iki kigo cacu kirahurumbirwa cane n'abacegereye. Navuze ko ari cyo kigo ca mbere catanguye kubaho muri komine yacu ya Giheta. Catanguye rero kumenyekana kigitangura ko ukora ibikorwa bishasha niko cumenyekana, uri umwe niko cumenyekana n'ingoga. Catumye rero gihurumbirwa, ariko nababwiye mu ntambamyo gifise ko aba batugoye gushira mu iforoma ko tuca tubarungika. Ugaca usanga rero bamwe bahora baduhurumbira tuze kubafasha imanza bariko barafata uwundi mugwi,
ariko mu majambo avanaguye kirahurumbirwa cyane kuko nico ca mbere gishobora kuremesha ibiteramo canke iminsi mikuru, ari iminsi mikuru z'ubugeni, ari izindi minsi mikuru z'iteka, bishobora gufasha ababa muri iyi micungararo. Mu majambo rero avunaguye kirahurumbirwa cyane, eka mbere nobabwira yuko sino ngaha muri Giheta gusa, ubu turageze no ku rugero kuko tushobora kuja mu mahiganwa canke tukaja kuryosha ibirori imanza muri Gitega, kubera yuko turiko cyane cyane ahantu dukunda kuja dahere ni aha mu gice ca Mwaro, aha kujya imwaro barakunda kudutumako cyane, kitwereka rero yuko iki kigo gihurumbirwa n'abatari bake, naho nkuko nabibabwiye kitabuze intambamyi. Ihangiro iki kigo gifise muri kazoza nuko iki kigo bwa mbere na mbere cipfuza, ihangiro ya mbere twari twihaye navuze mu bijanye no guteza imbere ugwaruka, bumvise ko twashizeko imibano, nuko twipfuza yuko abana baba bakuriye muri iki kigo bamaze guheza amashuri tugira ico tubandanya tubafasha, naho twace tubarondera koperative kugira ngo tubandanye tubakurikirana, mbere naba batashoboye guheza amashuri tubashire muri ivyo bindi bintu vy'iterambere hambavu yo gushobora gukora ibi vy'akaranga, tukabandanya rero tubakurikirana tubafasha, mbere tubarondera n'abashobora kubafata mu mugongo kugira babandanye biteza imbere mu buzima bwose baba barimwo. Nobabwira yuko nko mu batu batanguranye hariho abariko baraheza kaminuza, ubu bariko baragaruka, usanga badushingira intahe aho bagiye bakatubwira ivyo twagiye turakorana, bakatubwira ivyo twagiye tubafasha ko aho babaye vyagiye birabafasha. Akarorero nobaha ni mujene aza tubwira ati jewe mutaratangura kutubwira kuza turarondera ukuntu twibeshaho, jewe nkiri impande y'abavyeyi sinabona akamaro ko gushobora kuza ndakora udukorwa kuko bampa vyose, ati muga bamaze kundungika kuri kaminuza narabonye ko byamfashije kubandanya wa mugambi mwari mwaduhaye wo kubandanya tuza turikorera udukorwa duto duto, kuko nkuko nabibabwiye baciye uduhera tudushira mu kigega rusange twise caisse de solidarité, akaba ari iyo caisse de solidarité rero akaba ariyo akaba abajene bayirabira, akaba baza baravugana imigambi imwe imwe baba bafise. Turipfuza rero abo tuba twaratanguranye ko tugumana hambavu y'ivy'akaranga tukabandanya tubafasha no mu bundi buzima bundi bukurikira, cyane cyane mu byo kwiteza imbere. Ikigo ndangakaranga citiriwe Joseph Mweranda co mu Giheta kiri mu ntara ya Gitega, komine Giheta, ku mutumba wa Buhororo. Uwogira ico akenera yo kwakura kuri 79 amajana 565 amajana 443 canke akandika kuri mail ya ndubisien@yahoo.fr.